Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Njuti nawe mugenzi uri kurakurikirana kino cigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastori Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twumvise ukuntu Imana yarongoye Yosefu mu kurotorera umwami Farawo inzozi zari zananiye abanyabwenge bose bo muri Egiputa. Ivyo vyatumye Farawo aranduka umutima. Yosefu yamaze igihe kitari gito apfungiwe mu ibohero. Iryo bohero ryari mu rugo rw'ucungera umutekano muri Egiputa. Inyanduruko y'uko gutabwa mu mvuto kwabaye akadenderezo n'akarenganyo kukurementanya yagiriwe n'umugore wa shebuja Potifari, aho yamwagiriza ngo yagombye kumusambanya ku nguvu. Ariko mu by'ukuri twarabonye yuko Yosefu yari yanse gusambana n'uwo mugore wa Potifari kuko yamwifuza cyane. Muri iryo bohero Imana yakomeje kubana na Yosefu, bituma akundwa cyane n'umukuru w'iryo bohero, acamuha kugaba imbohe zose zo muri iryo bohero. Ntiyagira ikindi yibaza ku byo yamushikirije, kuko Uhoraho yari kumwe na Yosefu. Kandi Uhoraho yahaye Yosefu gutera imbere mu byo yakoze byose. Muri iryo bohero, igihe kimwe abakozi b'ibwami bo muri Egiputa nabo barashizweyo kubera bacumuye ku mwami. Umuteretsi ahereza ibinyobwa umwami wa Egiputa hamwe n'ugucumba imitsima bacumuye kuri shebuja umwami wa Egiputa, aca baterera muri izo mvuto. Farawo ashavurira cyane abo bakozi bo mu rugo rwiwe, uhereza ibinyobwa n'umukozi mukuru w'abacumba imitsima. Ivyo twarabibonye ko bitabaye giturumbuka, ariko yari inzira y'Imana yo gushitsa ivyo yasezeranye kuri Yosefu. Ntidusoma ivyatumye uwo muteretsi n'uwo mucumvyi bapfungwa, ariko ico tuzi nuko tubona babohewe aho Yosefu nawe yari asanzwe abohewe. Kandi ngaho mwibohero Yosefu yahawe ikibanza ciza. Aho yaja hose ubwenge bwiwe ntibwaba agaseseshwa rumuri. Twabonye yuko umwanditsi w'imigani avuga ati ishikanwa ry'umuntu rimuronkera akayira rikamushira imbere y'abahambaye. Izo mbohe rero zibiri baciye bazishikiriza Yosefu, kandi niwe yabaraba igihe bari muri iryo bohero. Maze igitondo kimwe Yosefu yinjiye aho bari, abaravye asanga bose barajonjogoye. Yosefu twabonye yuko yari umuhungu akeye kandi w'intwari. Abonye abo bantu babiri bafise uko kujonjogora, arababaza ati, mbega ko mbona uwo munsi mujonjogoye nukubera iki? Baramwishira bati, nuko twarose indoto kandi akaba atawushobora kuzidusobanurira. Yosefu yababwiye ijambo ryiza ati, mbega Imana siyo nyene gusobanura? Atehe nimuzindotorere. Muri ivyo vyose twabonye ingene Yosefu yamashira imbere Imana. Ese icompa abakristo ba kino gihe tukama tubigenza gutyo, ivyo dukora vyose tugashira imbere Imana, tugashiraho kuyihimbaza. Umwe wese rero akwiye gusuzuma ingene ahesha Imana icubahiro. Kimwe mu bituma benshi tudahezagirwa nk'uko Imana ibitugombera, nuko ivyo turose hari aho duca tubona umengo ni twebwe twabihawe kubw'ubutoni bwacu. Birakenewe yuko twama dushira hejuru Imana.
Yosefu yabiduhayemwo akarorero keza. Yavuze ati, mbega Imana siyo nyene gusobanura? Kandi koko twarabonye ko bamaze kuzimurotorera, Yosefu yaciye azibasobanurira, kandi uko yazisobanuye niko zagenze zose. Uwuhereza ibinyobwa yasubiye ku gikorwa ciwe, ariko umucumvyi nawe aramanikwa. Naho Yosefu yari yasavye ashimitse uwo muteretsi w'ibwami kuzomuvugira ngo arekugwe kuko yarenganijwe, uwo we yishikiye mu bikorwa vyiwe, eka ntiyasubiriye kwibuka Yosefu, yaciye aterera agati mu ryinyo. Ariko naho uwo atamwibutse, Imana ya Yosefu yoyo yamugumije ku mutima, itako iramwibuka. Nico catumye Farawo arota inzozi, arabura uwo kuzimusobanurira. Ivyo bikaba vyatumye wa mukozi ahereza ibinyobwa ibwami yibuka Yosefu, acabarira umwami vyiwe. Uwo musi nyene Yosefu yaciye ahamagarwa n'umwami, amusobanura inzozi ziwe, amugira n'inama ijanye n'ico Imana yari yahishuye muri izo nzozi. Uwo musi naho turaja kubona ukuntu Yosefu yaciye aduzwa igarade, akagira umunyacubahiro akomeye muri Egiputa. Tukaza kwishimikiza amajambo ari mu Itanguriro igihimba ca 41, duhereye ku murongo wa 38 tukageza ku wa 57. Ariko rero tubanze ducishemwo gatoya tumira amate. Turabe rero ingene Yosefu yahawe ubukuru muri Egiputa. Kuva ku murongo wa 38 kugeza ku wa 41 turasoma ngo, Farawo abaza abishikira biwe ati, twobona hehe umuntu ameze nk'ubu, arimwo impwemu y'Imana? Farawo abarira Yosefu ati, ko Imana ikweretse ivyo vyose, nta wundi munyabwenge w'umuhinga muhwanye. Ndaguhaye kugaba urugo rwanje, kandi abantu banje bose bazokumve ico uzovuga. Ku nganje yanje honyene niho nzogusumba. Kandi Farawo yongeramwo abarira Yosefu ati, raba ndaguhaye kugaba igihugu cose ca Egiputa. Nshuti yanje mugenzi, aha iyo vyiyumviriye urumva ko ari ibintu bihambaye cane. Ubwa mbere tubona umuhungu yaterewe mw'ibohero agoreweyo, uwo bahebeyeyo ngo azopfireyo. Hanyuma tumubona bamwibutse bakamubohora, kubera ata wundi n'umwe yashoboye gusobanura indoto. Noneho ntibikibaye ivyo gusobanura gusa, Yosefu ahawe n'ubwenge n'ubutwari bwinshi, acaha Farawo impanuro. Ntawokekeranya yuko muri ibi vyose Yosefu yariko arongorwa n'Imana. Havuzwe ikiza c'inzara categerezwa kwaduka kw'isi yose, ikiza gikomeye kizoshika no muri Egiputa. Muri Egiputa uburimyi bushingiye cane cane ku kuvomera igihugu cose bakoresheje amazi y'uruzi Nili ruva muri Afrika yo hagati. Eka mbere turabizi yuko isoko yago iri mu gihugu cacu c'u Burundi muri komine ya Rutovu. Ariko noneho ubwo ruzi ruzana amazi menshi muri Egiputa, rukazanayo n'umwavu mwinshi wo gutabira. Mugabo Imana ico gihe iragabisha abanyegiputa yuko hazoba imyaka ndwi y'inzara. Farawo amaze kumviriza Yosefu, yasanze ivyo avuga ari ivy'ingirakamaro. Nshuti mugenzi, birateye agahinda iyo abategetsi b'igihugu babayeho batitaho ivyakazoza cy'igihugu cabo. Muri iyi myaka tugezemwo, hari ibihugu vyinshi usanga bidafise imigambi yo kwiteza imbere
muri kazoza, bakama bitwaririka gukora gusa ibyo bashitseko. Uwitwa Glaston bamubajije bati, umutegetsi akomeye twomumenyera kuki? Ati umutegetsi mwiza ni uwitwaririka kumviriza ijwi ry'Imana, ikamuhishurira n'ibizoba mu myaka 5 iri imbere. Hano rero mu gitabo c'Itanguriro, Farawo ahishurirwa ibizoba mu myaka 10, mu myaka 14. Ibihugu vyacu byari bikeneye abategetsi bogira ukwitwararika no guhishurirwa bene uko. Ninde rero yoshobora kuba umutegetsi kuruta Yosefu? Yosefu yaremeye yuko by'ukuri yari abishoboye. Murabona ukuntu Imana yari yatanguye kumumenyereza akiri mu rugo rwa Potifari. Wo kwibaza igituma akiva i Kanani Imana yamwinjije mu rugo kwa Potifari atahandi. Turabona yuko rero yahakarihirijwe ubwenge aho yari yahawe kuganza ibihari byose. Ubuhoho rero tubona agiye kuganza ibiri muri Egiputa yose. Turabona ivyo yaciyemwo ingene ari vyiza, kugezaho agobotogwa mu ibohero, aca ahabwa ubutegetsi burengeye ubw'umwami Farawo. Umurongo wa 42 uravuga ngo, nuko Farawo aca yiyambura impeta yo ku rutoke rwiwe, ayambika Yosefu ku rutoke, amwambika impuzu zera nziza, amwambika no mugufu w'inzahabu mw'izosi. Mbere iyo mpeta yarimwo n'ikidodo c'umwami. Uyikojeje mu ishashara, aho ikoze hose haca haba nk'aho umwami ateye igikumu, aho umwami asinye nk'uko bivugwa muri kino gihe. Umurongo wa 43 n'uwa 44 haravuga ngo, amuha kugendagendera mu mukogote wa kabiri kuwiwe, bakagenda barasemererera imbere yiwe bati ni mumupfukamire, ni mumupfukamire. Nukamuha kugaba igihugu cose ca Egiputa. Farawo abarira Yosefu ati, jewe Farawo ndabivuze, nta muntu n'umwe azogira icakora canke ngo agira haja mu gihugu ca Egiputa utavyemeye. Ngubu ububasha budasanzwe Yosefu yarahejeje guhabwa. Ubu naho turabe ingene Yosefu yarongoye umukobwa yitwa Asenati. Farawo yari gushobora kwita Yosefu irindi zina risa n'iryo, ariko yamwise Sefenati Paneya, risobanurwa ngo kamenyi k'amabanga. Ku murongo wa 46 Yosefu yari amaze imyaka 30 igihe yarenguka imbere ya Farawo. Nuko aragenda ava imbere ya Farawo, agenda igihugu cose ca Egiputa. Ngaha rero tubwiwe imyaka ya Yosefu. Turabona yuko yari amaze imyaka 13 mu gihugu ca Egiputa. Turazi yuko hari haciye imyaka 2 avuganye na wa muteretsi hamwe n'umucumvyi bo kwa Farawo. Birashoboka yuko abo bamusanze amaze hafi umwaka umwe mu ibohero. Bica vyumvikana yuko yamaze nk'imyaka 10 mu nzu kwa Potifari. Ivyo biratwereka ibihe yaciyemwo ingene vyari biringanijwe mu gihe yari muri Egiputa. Inyuma y'iyo myaka 13 Yosefu yaramaze muri Egiputa, nguwo ahawe ubutegetsi bungana nuko tuzi ubw'ubushikiranganje wa mbere. Mu gihugu ca Egiputa cose yari uwa kabiri kuko yakurirwa na Farawo wenyene. Hari aho woba uribaza igituma Farawo yamwemeye? Inyishu ya mbere nta nkeka nuko Imana yari kumwe na Yosefu. Ivyo twagiye turabibona aho yaciye hose. Ikiganza c'Imana cagumye hejuru yiwe. Na Yosefu yarivugiye yuko bakuru we bari bagabiye kumugirira nabi, Imana nayo ikabihinduramwo imigambi myiza yayo. Ico rero ni ikintu gikomeye dukwiye gushira ku muzirikanyi.
hari ikindi gishobora kuba arico catumye Farawo anyaragasa kwemera Yosefu. Abanyabwenge benshi baravuga yuko Farawo muri ico gihe yari umwe mu bami bitwa abahikiso. Abo rero ntibari imvukira zo muri Egiputa ngo boba bamuka mu bugaragwa bwo mu gihugu ca Arabiya. Bari mu bwoko bw'abantu bakunda kugendagenda bagerera aho bageze. Niho boba bahavuye bafata ubutegetsi muri Egiputa. Nka hamwe ivyo vyoba ari ivy'ukuri kandi umenga niko vyoba biri, umuryango wa Farawo woba wari wegeranye n'uwa Yosefu kurusha uko wari wegereye uw'Abanyegiputa, bigatuma arushiriza kumwiyumvamwo no kumwizigira. Mu bisanzwe ntivyari vyoroshe kugira ngo abo bami baba ikiso baronke umuntu muri Egiputa yobabera umwizigirwa. Yosefu nawe yarangwa n'ubwizigirwa nk'uko twavyumvise mu vyigwa biheruka. Kwiyumvamwo ingene yagendagendana n'Imana vyamutumye yitwararika kuba umwizigirwa ahageze hose. Yari umwizigirwa mu bikorwa vyiwe kuko yarazi yuko Imana yari muri vyo. Birashoboka yuko akoko koba karagiyemwo kagatuma Farawo yihuta no kumwemera akamuha ubutegetsi, ariko cane cane Yosefu yamubereye umwizigirwa nk'uko dushishikara kubibona. Mbere mu nyuma abami b'abahikiso bahavuye birukanwa bavanwa muri Egiputa. Mbere co bari naco gituma mu gitabo co Kuvayo igihimba ca mbere umurongo w'8 dusoma ngo, nuko muri Egiputa himikwa uwundi mwami atigeze kumenya ivya Yosefu. Uwo Farawo yaranzwe n'ubukozi bw'ikibi bwinshi kandi ntiyakunda Abaheburayo. Twibuke yuko Farawo yari yambitse Yosefu mugufu mw'izosi kugira ngo agire ubukuru nk'ubwa Farawo nyene. Kandi Farawo yari yamushingiye umukobwa w'umuherezi w'Oni. Izina ry'uwo mukobwa ni Asenati, ryasobanurwa ngo inyegu y'Imana y'Abanyegiputa yitwa Neti. Uwo mukobwa rero biraboneka ko yava mu bantu basenga imana z'abapagani. Iki naco kirerekana ikindi twomugereranirizako n'umwami Yesu. Yosefu yahawe umugeni wo mu bategetsi bakuru, n'umwami Yesu aboneka ari umukwe w'umukuru. Umugeni wiwe nawe akaba ishengero riri muri iyi si. Muri uwo murongo nyene harimwo ikindi kitwereka ingene Yesu yogereranwa na Yosefu. Yosefu yarengutse imbere ya Farawo amaze imyaka 30, n'umwami Yesu yatanguje igikorwa ciwe neza amaze imyaka 30. Ni kuri iyo myaka 30 rero Yosefu yatanguye igikorwa ciwe muri Egiputa. Mu myaka ndwi yakoze igikorwa cyo kwimburisha no gushira mu bigega ivyeze vyinshi vy'igihugu ca Egiputa. Turavye umurongo wa 47 n'uwa 48 haravuga ngo, maze mu myaka y'umwimbu uko ari ndwi imirima irera isegenyura ivyo kurya. Akoranya ivyimburwa vyose vyo muri iyo myaka ndwi y'umwimbu wo mu gihugu ca Egiputa, ayimburira mu bisagara, kandi imirima ikikije igisagara cose akayimburira muri co. Raba ingene yimburiye mu bisagara. Yariko arategura ingene mu nyuma azobigaburira abantu. Hari biza vy'inzara vyama vyateye mu bihugu vyo muri ibi bihe, abantu bagatonda imirongo barondera ico batunga, bigasendwa kubera yuko bitaba vyarateguwe neza. Noneho bigahava bihera benshi batanarose na dukeya. Naho biba vyuzuye biragora cane kugabura. Ariko Yosefu wewe mu kuvyitegurira arimburisha akarunda mu bisagara kugira ngo no kubigabura bize bimworohere. Ku murongo wa 49 dusoma ngo,
Yosefu abika imihure y'impeke myinshi nk'umusenyi wo mu kiyaga, gushitsaho yarekeye guharura kuko bitari bigiharurika. Egiputa rero kiba igiseke c'imitsima yo kugaburira isi yose. Muri ubwo butegetsi bwa Yosefu by'ukuri birakomera, harageraho abo mu mahanga yandi yose baza kurondera ibyo kurya muri Egiputa. Ubu naho turabe iby'abahungu ba Yosefu babiri aribo Manase na Efurayimu. Duhagarare gatoya turabe iby'umuryango wa Yosefu nk'uko tubisoma mu Itanguriro igihimba ca 41 umurongo wa 50 kugeza kwa 52. Havuga ngo Yosefu avyara abahungu babiri, ikigoyi kitaratera avyara kuri Asenati mwene Potifera, umuherezi wo mu gisagara c'Oni. Yosefu yita imfura Manase ati kuko Imana yanyibagije uburuhe bwanje bwose n'abo mu nzu ya data bose. Uwa kabiri amwita Efurayimu ati kuko Imana yampaye kurondokera mu gihugu nagorewemwo. Ngo Manase risobanurwa ngo kwibagiza, Efurayimu naryo rigasobanura kurondoka. Abo bahungu bavutse imbere yuko inzara itera. Uwa mbere amwita Manase ngo kuko Imana yari imwibagije, yari afise na vyinshi yitwararika ku buryo yaciye yibagira n'ivy'imuhira kwa se, kandi murazi ko kwa se yari yahaboneye ibitari bike. Yatanguye n'intuntu yo kubona imuhira, ariko mu nyuma yari uwundi muntu. Mu ntango y'iki gihimba twabonye Yosefu avanywe mw'ibohero agaca yambara izindi mpuzu, hanyuma akimosha imbere yo kurenguka imbere ya Farawo. Hari aho uko kwimosha mwobona ataco bibabwiye, ariko nshuti yanje mugenzi, uko kwimosha birafise insobanuro ikomeye hano. Abaheburayo baratereka ubwanwa, ariko Yosefu we yarimosheje yambara n'izindi mpuzu. Ico cari ikimenyetso gisa n'ico kuzuka, yaratanguye ubuzima bushasha, ibya kera bibanza guhava. Kuva ngaho rero yambara nk'abanyegiputa, avuga ati Imana yanyibagije. Niho rero yaca yita umuhungu wiwe Manase. Umuhungu akurikira amwita Efurayimu, risobanurwa ngo kurondoka. Wohava ugira uti ni ibyo guhindura indimi gusa, ariko insiguro z'ayo mazina nizo. Kandi mu by'ukuri Imana yahaye Yosefu kwibagira iby'imuhira kwa se, yongera imuha kurondokera muri Egiputa. Raba ingene ku murongo wa 53 havuga, nuko ya myaka ndwi y'umwimbu wabaye mu gihugu ca Egiputa irarangira. Imyaka y'umwimbu mwiza irarangira, inzara nayo igira itangure. Muri icyo gihe Yosefu yari amaze imyaka 37. Ibyo rero reka tubishire ku muzirikanyi, bidufashe mu gihimba gikurikira. Ku murongo wa 54 n'uwa 55 haravuga ngo ya myaka ndwi y'ikigoyi itangura gushirako nk'uko Yosefu yavuze. Ikigoyi gitera mu bihugu byose, ariko mu gihugu cyose cya Egiputa ho hari ibyo kurya. Maze igihe igihugu cyose cya Egiputa gitewe n'inzara, abantu batakambira Farawo ngo abahe ibyo kurya. Farawo abarira abanyegiputa bose ati nimuje kuri Yosefu ica babarira mu gikore. Aho muri Egiputa rero Yosefu niwe yari afise umutsima. Niho yongera kugereranywa na Yesu Kristo, wewe yavuze ati ni jewe mutsima w'ubugingo.
kuva ku murongo wa 56 kugeza ku wa 57 naho haravuga hati ikigoyi gikwira isi yose, maze Yosefu yugurura ibigega byose agurisha ku banyegiputa. Ikigoyi kirushiriza kuba cishi mu gihugu ca Egiputa. Abo mu bihugu byose baja muri Egiputa kuri Yosefu gusuma imihure y'impeke, kuko ikigoyi cari cishi mw'isi yose. Mugenzi uri kurumviriza zino nyigisho za Bibiliya, ikigwa cacu cy'umunsi tugomba kukigarukiriza ngaha. Ariko umenye yuko Imana yihezagiye umuntu, abantu barabibona, bamwe bakaryoherwa, naho hari abandi bababara. Kuko Imana yari yahezagiye Yosefu n'igihugu cyose ca Egiputa, amahanga atari make yahatoreye akoyokwe. Niwahezagirwa nawe nshuti yanje, uze wibuke yuko abari ruhande yawe bakwiye kugukurako umugisha. Dusenge mu kurangiza. Ndakwifuriza guhezagirwa n'Uhoraho, kandi inzira yo guhezagirwa ya mbere ni ugutandukana n'icaha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagukengurukira ko wagiriye neza Yosefu, ukamuha umugisha ukwiye, nawe akabera umugisha igihugu ca Egiputa mbere n'isi yose. Turagushima ko Yosefu yagereranijwe na Yesu Kristo, we soko y'umugisha. Ndasengeye umuntu Mana yakurika arakurikirana iki cigwa, umuhe kwakira umugisha Yesu atanga, abihawe no kumwizera hamwe no gutandukana n'ivyaha vyiwe. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi igarukiye ngaha, naho ubutaha umwami Yesu aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twrburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.